Intara ya Burunga kandi yarakiranye ugwezi n'agahimbare igihe yumva inkuru nziza yuko umugwi Severe ugiye gutangura ibikorwa vyayo. Igituma intara ya Burunga yakenguruka nuko iyi ntara irimwo amadosiye menshi ari muri CNTB, arimwo amadosiye agoye, arimwo amadosiye CNTB yagiye idahejeje, harimwo amadosiye menshi ubona ko naho yaheze harimwo ibipfungo, aho intwaro y'intara yari iruhijwe kandi yababazwa n'akaryo abenegihugu bama bazinduka bugariza imiryango y'intwaro, natwe atariko tubagira. Ugahera mu gitondo wakira abantu baza kugira ivya Severe babe ivya CNTB, tukaguma rero tubabwira ati bangira Severe izotangura muzoheza uyitura. Rero twebwe twumvise Severe itanguye vyaraduhimbaye cane kuko twavuze ati babenegihugu bagire baruhuke na twebwe mu ntwaro tugira turuhuke. Kubw'ivyo ububahwa mwatugendeye mwumvise yuko hariho amadosiye menshi, ariko turabona yuko abakozi bari ngaha mu ntara ba Severe ari bake cane, aho tubona yuko umukozi wa Severe ariko arakorera ngaha ku mugwa mukuru wa Burunga yakira intara zibiri za Keya, akakira Rutana, akakira na Makamba. Vy'ukuri turabona yuko ico gikorwa kitoroshe, aho abantu ubona ko ari benshi, hakagenda hagera isaha 12 akiri karakira abantu, kandi urumva ko abanyarutana bo bafata urugendo runini baza bagana ngaha ku mugwa mukuru wa Burunga. Kubw'ivyo twasaba nimba vyoshoboka ko no mu Rutana mwoshiraho uwakira amadosiye benayo kugira ngo mupfunyirize urugendo abenegihugu. Turasaba kandi yuko mwokora ibishoboka ibikorwa mukavyugurura, kuko ibikorwa bariko barakora nivyo kwakira amadosiye, hanyuma ukinjira muri ayo madosiye mugatangura gutunganiriza abenegihugu. Kubw'ico nk'igisabo twashaka banyakubahwa, kuko murumva yuko turemerewe, ko bishoboka mwoduherako mugahera ngaha mu ntara ya Burunga, kuko vy'ukuri bararushe cane gose, kuko twabibabwiye hariho amadosiye ubona ko ari n'ibipfungu vyinshi. Ivyo bipfungu maze bigatuma habaho n'umutekano muke, hakabaho n'indyane ziguma zibandanya. Rero twasaba yuko turaba ryiza mukaduherako ngaha mu ntara ya Burunga. Tugireko kandi dusaba tunipfuriza amasentare kuzobandanya akorana neza n'umugwi Severe nk'uko bakoranye neza na CNTB na Severe baze barushirizeho. Rero banyakubahwa bashitsi bahire, ibisabo vyacu muravyakira maze mubitwihwereze muze muduhe inyishu itomoye mu kudutabara vuba bwango muzoba mukoze. Twicaye mu ntara ya Burunga, umuntu aribaza kubura biwe bazira ubusa, agaca agirako agatakaza ivyari bimutunze vyose, arivyo twita ayandi matungo. Aha havugwamwo amafaranga y'abagandaguwe canke bahunze yari ku bubiko mu mabanki, haravugwamwo kandi n'imiduga yasahuwe, ibitungwa, amazu n'ibindi. Abana barataye amashure murabizi, ubworo burinjira mu miryango y'abahunze, barituna baratondera nk'abatagira iwabo, baragwara imvunja na kwashi.
turi mu ntara ya Burunga uyu munsi igizwe n'intara zahoraho za Rutana, Makamba, Rumonge. Murumva ko tuvuga intara muzi ko yabayemo ibibi byinshi. Imanza z'amatongo ni nyinshi, uwuserukira Buramatari aje kubitwibutsa. Imanza z'amatongo ni nyinshi muri Burunga. Burunga niyo ntara ya mbere irimwe amatati menshi y'amatongo severe tumaze kwakira. Turababwiye tuti nimuhumure, ukuri kuraje gutsinda ikinyoma, naho tuzi ko iki gikorwa kitoroshe. Igikorwa nticoroshe kubera hamwe hamwe kidindizwa n'ibinyoma, kikadindizwa n'amadosiye aba menshi, kubera dosiye imwe yabyaye 10, 20 n'ibinyoma byinshi. Bitebe bitebuke, twifuza ko imfubyi n'abapfakazi bo mu myaka ya 65, 72, 88, 91, 93 bateshejwe izabo gushika ubu bazokwambikwa umutamana vuba. Ariko hari ibyo murinda kudufasha nk'abanyagihugu, nk'ababa mu bisagara, nk'ababa mu mitumba. Ariko mwebwe abanyagihugu nimufashe umugwi severe, muvuge ukuri, murwanye ikinyoma.